Ndabaramukije cane bakunzi ba Ntamburi Dahita TV na cane mubwe mwese musanzwe mukurikirana kino kiganiro igitondo gishasha. Amahoro y'Imana niyo ndabipfuje mu vyanye no mu banyu, ndabahaye kandi kaze muri kino kiganiro igitondo gishasha cacu cuno munsi mfise amajambo ngomba ko dusangira abonekana mu gitabo c'amazaburi zaburi ya 84 duca dusoma duhereye ku murongo wa 4 tugeze ku murongo w'indwi turaba ayo majambo ahari ico atubwira. Ijambo ry'umutwe rivuga ngo izaburi yahawe umukuru w'abaririmbyi bavugira inanga mu ijwi ryitwa gititi, ni zaburi ya bene Kora. Umurongo wa kane uvuga ngo hahirwa ababa mu ngoro yawe bama bagushima ubudasiba. Hahirwa umuntu inkomezi ziwe zihagaze muri wewe. Hahirwa abafise mu mitima amarango aja Isiyoni. Iyo baciye mu mwonga witwa Marira bawuhindura ahantu h'amariba. Mbere imvura y'intasuro iwambika imigisha. Umurongo w'indwi nawo uvuga ngo bagenda bunguka inkomezi, umuntu wese wo muri bo aseruka imbere y'Imana Isiyoni. Imana yacu nihimbazwe. Aya niyo majambo ngomba ko dusangira muri kino kiganiro igitondo gishasha cacu cuno munsi, aho ngomba ko dukuramwo ijambo ry'ino vango nisanganyamatsiko canke ijambo ry'umutwe dufatirako ry'urufatiro tuvuganako. Ni ijambo rivuga ngo inyungu zitanu zo kuba mu makoraniro y'abera. Mwani majambo mvuze gutya ngomba gutumbera inyungu zitanu umuntu aronka iyo agiye mu ngoro y'Imana. Ni vyinshi cane umuntu ashobora kuronka iyo agiye mu ngoro y'Imana, ariko mugabo muri ano majambo kuko ariyo ngomba ko tubikuramwo, turaba ibintu bitanu mbona ko ngaha muri ano majambo bivugwa yuko ari inyungu zitanu umuntu akura muri ano majambo. Hanyuma rero naya majambo dusomye muri no zaburi, kandi nibaza ko abasanzwe bakurikirana bino biganiro canke izindi nyigisho ahandi hirya no hino hatandukanye mu ma eglise canke se ku mbuga ngurukana bumenyi mushobora kuba mumaze kumva ibitare bike bivugwa ku mazaburi, ukuntu izaburi ari indirimbo abisirayeli baririmbye muri kahise k'ihanga rya Isirayeli, kandi ko ayo mazaburi yaririmbwa mu bihe bitandukanye. Mbere ngo ayo mazaburi novuga ngo agize ubuzima bwose bw'umuntu ari mu rugendo ruja mw'ijuru. Imana yacu nidutabare. Kubera iki? Uwitwa Jean Calvin wewe yakomanse mu makomantere yiwe yavuzemo amajambo arimwo amajambo avuga ngo aya mazaburi umuntu wese ayaravye akayirabamwo asanga ari icirore. Ico cirore naco ngo kimwereka ibigize umutima wiwe, kimwereka ukuntu umutima wiwe usa. Nimba umuntu afise ibibazo, nimba umuntu afise arushe, aremerewe, ari mu makuba, ari mu mageragezwa, nimba ari umuntu akeneye gutabarwa, nimba ari umuntu afise ibyaha, nimba ari umuntu anyotewe Imana, ashonje Imana, umuntu wese ngo aya mazaburi ngo amwereka ukuntu umutima wiwe usa. Umuntu wese yiravye muri ano mazaburi aca abona mwo ivyiwe. Imana yacu nidutabare. Vyumvikana yuko rero umuntu aravye aya mazaburi adashobora kuburamwo ivyo wiwe. None rero ngaha navuze ko turabira hamwe inyungu zitanu zo kuba mu makoraniro y'abera, zo kuba mu ngoro y'Imana. Muri ano majambo twabonye uyu mwanditsi w'izaburi yerekana abahigwe, novuga ngo mu buryo bubiri. Mu buryo bumwe twabonye ku murongo wa 4 avuga ngo hahirwa ababa mu ngoro yawe bama bagushima ubudasiba. Imana yacu nidutabare kandi Imana yacu nihimbazwe. Yerekana ukuntu abibera mu ngoro y'Imana, mu bwiza bw'Imana, mu nyonga z'Imana, kuko mu ngoro y'Imana niho novuga ngo kibanza ca mbere umuntu ashobora kuronderera ubwiza bw'Imana iruhande y'ibindi bibanza byose, mu nzu iwawe, mu cumba c'inzu yawe, mu masengesho, mu mutima uri kuragendagenda hirya no hino, ariko adresse
novuga ngo rusange dushobora kuronderamo ubwiza bw'Imana twese duhuriye hamwe nk'ishengero, ni mu ngoro y'Imana. Aha rero yavuze ngo hahigwa abama mu ngoro y'Imana. Hanyuma ubundi mu kugira kabiri yavuze w'abahigwe, yavuze ngo hahigwa umuntu inkomezi ziwe zihagaze muri wewe, kandi hahigwa abafise mu mitima amarembo agirane aja Isiyoni. Imana yacu nihimbazwe. Numva rero ko ari novuga ngo imigwi ibiri canke kumbure imigwi itatu muri rusangi, ababa mu ngoro y'Imana abo hamwe n'abo inkomezi zabo zihagaze mu Mana muri yo, ni ukuvuga abantu bahereje ivyizigiro vyabo mu Mana. Hanyuma abo twovuga ngo mbere ngo nabagatatu nabo ni abantu mu mitima yabo ngo bafise amarango yerekeza Isiyoni, bafise novuga ngo amarembo yerekeza Isiyoni, amaso yabo bayahanga Isiyoni, ubwenge bwabo, ubuzima bwabo bwerekeje Isiyoni, intention zabo zerekeje Isiyoni. Ni ukuvuga umutima wabo woriyanse vers Isiyoni. Ku Isiyoni naho burya muri kiriya gihe c'Abisirayeli hariho niho hubatswe Yerusalemu umugwa mukuru, mbere ni naho hubatswe n'urusengero n'urwego rw'Yerusalemu, urusengero rw'Imana tukunda kubona mu bitabo byo mu isezerano rya kera. Hanyuma rero ngaha mano majambo twasomye ubandanije mbere, kuko turaza kubona ko nk'ikintu ca gatanu nakibonye hariya ku murongo hafi ngira ngo w'11 naho tutawusomye. Ni umurongo uvuga ngo kuko Uhoraho Imana ari izuba, ari nk'inzo, Uhoraho azotanga ubuntu n'icubahiro, ngo ntazogira iciza na kimwe yima abagenda batunganye. Aba batunganye bariko baravugwa nabo ni ba bantu gutungana kwabo bakuronkera mu ngoro y'Imana, bakuronkera muri kwa gusanganira Imana mu ngoro yayo. Imana yacu ni himbazwe. Ijambo rero rya mbere muri ano majambo nabonye rigize inyungu zitanu tubona muri ano majambo ari muri ino zaburi isomye yose. No kuvuga ni ijambo rivuga ngo amarira ahinduka amariba. Imana yacu ni himbazwe. Aha ku murongo wa 6 twabonye avuga ngo iyo baciye mu mwonga witwa amarira bawuhindura ahantu h'amariba. Imana yacu ni himbazwe. Aba bantu ngo bagize ntibaja mu ngoro y'Imana. Aba bantu babigize ubuzima bwabo kuja gusanganira Imana. Aha ngomba ngo mwumve agaciro ko gusenga Imana atari iwawe gusa, ariko ukayishengerera nk'uko kuva na kera n'umwami abantu bashengera ibwami bakagenda ibwami wanashaka atabatumyeko. Mbere nkurikiranye kahise kuko kerekana yuko abantu bashobora kugenda ibwami bakamarayo igihe bariko barakora atampemba ataki, akaba yomarayo n'umwaka wose ariko arakora ibwami. Hanyuma hageze ko ataha bakamugabira. Mugabo urumva kugira ngo hagere igihe barumarika yuko ari umuntu amaze igihe ariko arakora, iyo muntu yaba yakoze kugeza aho ibikorwa vyiwe ari byo bivuga, ibikorwa vyiwe ico bivuze. Hama abantu bakagenda bakavuga ati yego abajeje ico gikorwa kumbure, bagaheza bakagira bakamugabira. Imana yacu nihimbazwe. Rero aha tubonye ngo hahigwa nako ngo abo bantu iyo baciye mu mwonga witwa amarira. Ikintu ca mbere nico ndiko ndaronderamo kivuga ngo amarira, aba bantu baja mu ngoro y'Imana. Amarira ahinduka amariba. Amariba nayo urumva ko ari ikintu cyiza. Umuntu anyotewe aguye isari ashaka amazi, inyota ikihera akoga akumva ko yorohewe ubuzima bukamera neza. Atamazi nta magara meza, atamazi nta buzima, atamazi ibintu byose birononekana. Noneho nibaza ko mubizi nk'ababa mu bisagara, iyo amazi yakamye murazi ibintu bica bigenda, ubuzima bwose bupararangana bugahagarara, ugasanga ibintu byabaye nabi. Imana yacu nidutabare. Rero ngo abantu baja mu ngoro y'Imana ni nkaho mu yandi majambo yagomba kuvuga ngo bashobora kugenda mu ngoro y'Imana bafise amarira,
barushe, baremerewe, bafise ibituma bagenda amarira yabo atemba aja mu nda. Murazi ko mu myibutso y'ikundi bavuga ngo amarira y'umugabo ngo atemba aja mu nda. Hanyuma mugabo uyu mwanditsi w'Izaburi yerekana ngo abantu bagenda mu ngoro y'Imana barafise inyungu idasanzwe baronka muri uko kugenda mu ngoro y'Imana. Iyo nyungu nayo ngo ni yuko bashobora kugenda ukurira kw'abarariye, bashobora kugenda amarira ariyo agenda atemba aja mu nda, bashobora kugenda bafise umubabaro, bafise intuntu, bafise agahinda, bafise akabombwe, barushe kandi baremerewe. Ariko ngo mugabo nimwe yavuga ngo ibyo maze gukurikirana nkaraba, ibyo maze gushishoza nkaraba, nasanze hariho inyungu yo kugenda mu ngoro y'Imana. Ubundi nawe yavuze ngo ku musozi w'Imana niho byose bironkeka. Imana yacu nihimbazwe. Aha rero aravuga ngo aba bantu baragenda umwonga witwa amarira, ugasanga niho bamaze iminsi bacamwo, bamaze iminsi bari mu bihe by'amarira, bamaze iminsi bari mu bihe by'amakuba, bamaze iminsi barushe kandi baremerewe. Ariko ngo iyo badaciye baguma bicaye muri uwo mwonga w'amarira gusa, bakavuga ngo reka tujane amarira yacu ku Mana, aba bantu ngo hariho inyungu baronkayo. Iyo nyungu nayo baronkayo ni yuko ngo uyo musozi, mbona ko uyo mwonga witwa amarira ngo uhinduka umwonga w'amariba. Imana yacu nidutabare. Tuvuze rero ngo uyu mwonga w'amarira ubasha guhinduka umwonga w'amariba, bigomba kuvuga ngo aba bantu ibibazo baba bafise mu bijanye n'imibereho yo ngaha ku isi, kuko bibonekana ngaha amariba aturuka, akomoka mu gataka, akomoka mu isi, akomoka mu ivu, akomoka hasi mu kuzimu, akomoka muri yasi, akomoka muri wa mwonga wari wuzuyemwo amarira. Imana yacu nidutabare. Aba bantu bakaba bari bakikujwe n'ibihe byo kurira no kuganya no gusuhuza umutima. Bigomba kuvuga ngo aba bantu bafise uyu mugenzo mwiza, aba bantu babigize ubuzima gushengerera Imana mu ngoro yayo, hahandi bivuga ngo ku musozi w'Imana niho byose bironkeka. Aba bantu ibibazo mu buzima bwa misi yose bari bafise, mu buzima bwo ngaha bwo mu isi, bishobora kuba ibibazo by'ubukene, bishobora kuba ibibazo by'ubushomeri, bishobora kuba ibibazo by'indwara, bishobora kuba ibibazo by'imibereho itameze neza, bishobora kuba ibibazo by'uko babuze amahera y'ishuri, bishobora kuba ibibazo by'uko babuze amahera yo kura inzu, bishobora kuba ibibazo by'uko babuze amahera yo kwivuza, bishobora kuba ibibazo by'uko babuze amahera kumbure yo kugura aho barima, yo kubaka, yo gusakara. Aba bantu bino bibazo bafise by'ubuzima bwo ngaha mu isi, ngo Imana ibihindura amariba. Ica ifata hahandi hari bya bibazo, hahandi hari hashinze ya masoko y'amarira, wa mwonga w'amarira, kwa kuzimu guhinda umuyaga, kwa kuzimu kuzuyemwo amarira. Imana ngo ica itora agataka, hanyuma ngo hakadudubizayo amariba y'amazi, no kuvuga inyishu z'ibibazo bari bafise. Imana yacu nidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, igitondo gishasha kandi rero imwanya kumbure ndabona uri kuriruka. Hanyuma nagomba kuvuga iki, Abisirayeli rero burya atarusengero ngo nta buzima. Uravye mbere usanga abakomanta batandukanye aya mazaburi, nasomye mu gitabo kiraho citwa Commentaire biblique du disciple, kivuga kuri partie yo muri Ancien Testament cyangwa se isezerano rya kera. Nsanga uyu yanditse kino gitabo akomanta yerekana ngo iyi zaburi
ngo isemboriza yerekana ngo ukuntu ngo Abisirayeli igihe bari baratwawe ari nyagano ngo imitima yabo yipfuza kuja mu ngoro y'Imana gusenga gushengerera Imana ngo ariko ntibikunde bikanka. Imana yacu nidutabare. Ahandi naho ngo iyi zaburi ngo yerekana umutima w'ingenzi yaba iri mu rugendo ngo igiye mu minsi mikuru i Yerusalemu. Hari iminsi mikuru yaba mu Bwisirayeli bakaduga i Yerusalemu mu minsi mikuru, nibuka yuko kari gatatu mu mwaka. Naripfuje ko kumbure tuzobikora ko ibiganiro muri kazoza. Imana yacu nidutabare. Rero ngo iyi ngenzi iriko iragenda mu misozi duga igenda i Yerusalemu, yagenda ivuga ngo hahirwa abantu bibera hariya hantu mu ngoro y'Imana, kuko ngo yagenda ifise ivyizigiro vy'uko imitwaro batwaye hariya Imana izoyishura. Mwibuke yuko Hana nyina wa Samweli nawe ngo uko umwaka utashe yama yaduze ngo ishiro gusenga mu minsi mikuru ku musozi w'Imana mu rusengero, kandi kuko gusenga kwiwe yagendamo buri mwaka Imana yamuhaye inyishu yamwishuye ikamuronsa umwana yitwa Samweli. Ayo makuru ntayo tujamwo. Rero twumvise ngo aba bantu rero ngo baba bari mu rugendo baduga Yerusalemu mu minsi mikuru, ko iyi zaburi nayo yerekana ingene bagenda banezerewe hariya hantu bagiye mu minsi mikuru, bavuga ngo hahirwa abantu biberayo, twebwe turagiye ariko inyuma y'igihe kanaka tuzovayo. Ariko yaba twibera hariya, kuko hari n'ahandi ngaho tumenya n'amajambo bandane dusanga bavuga ngo kumara umunsi umwe mu nyonga z'Imana mu ngoro y'Imana, cyese ngo ku gisafu ngo c'ingoro y'Imana ngo bisumba kumara imyaka 1000 mu bihimbara vy'isi vy'ubuzima bwacu bwa misi yose. Imana tunidutabare. Bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha. Hanyuma kandi umukomantateur nyene yakomaze muri ico gitabo cyitwa commentaire biblique du disciple avuga ngo kandi ngo ku rundi ruhande wizaburi yerekana ukuntu ngo umutima w'umuntu ari mu rugendo ruja mw'ijuru yarakwiye kwipfuza no guharanira kuja mu ngoro y'Imana ahitirirwa izina ry'Imana, agiye gusenga Imana kandi agasenga yizeye ko Imana izomugirira neza, izomutabara, izomwishura, kandi akagenda yizeye ku bibazo afise bironkera inyishu mu ngoro y'Imana. Icya kabiri naco muri ano majambo 5 agize inyungu 5 zo kuba mu makoraniro y'abera. Ndumva yuko umengo nohava nsanga nativye cyane, reka tumenye nk'abanyarutsa. Icya kabiri ni cyuko ngatubona mu jambo rivuga ngo imvura y'umugisha inywesha ahahora ayo marira. Aho hantu hahora amarira ngo iruhande y'uko imbizi z'amazi ziburuka zivuye muri ako gataka, bigasigura ko yishuwe mu buryo bw'ibijyanye n'imibereho yo ku isi, ubuzima n'ibibazo umuntu ahura nabyo mu buryo bw'umubiri. Ariko kandi ngo si ibyo gusa, ngo Imana ngaha ku murongo wa 6 tuvuga ngo mbere imvura y'intasuro iwambika imigisha, no kuvuga wa mwonga haraza ngo imvura y'intasuro, urumva iyo nayo ikoroka ivuye mu kirere igaheza ngo ikambika imigisha, uyu mwonga ugaca uhinduka ukaba uw'imigisha. Imana yacu nidutabare. Ibi rero bigomba kuvuga ngo kuri bano bantu bagira banezererwa kuja mu ngoro y'Imana, kurondera mu nyonga y'Imana, kugenda gushengerera Imana, ngo n'ibibazo spirituel n'ibibazo byo mu buryo bw'imkemu birakemuka, birishugwa. Bashobora kuba baboshwe na karande, hashobora kuba ari imyuka impwemu mbi, hashobora kubaho imivumo yo mu gisoko no mu gisokuruza, hashobora kubaho hariho inyatsi, ico umuntu akoze cose akabona kigenda gitumuka, umuntu akamara umwaka wose ahembwa amahera mu ugasanga nta kintu na kimwe yayamajije, ugasanga icaronse cose kiragiye gitwawe n'ibica nk'ibiriya. Mbere hari n'abandi usanga aya mahera anyika ntibamenye niyo yanyikiye, kubera iki? Hariho inyatsi, hariho imiyaga mibi ibitwara. Rero ngaha twumvise ngo
imvura y'inkasuro iragwa ivuye mu kirere byose, ikahoza, ikiriga, ikavomera uyu mwonga wari umwonga w'amarira, ugaca uhinduka umwonga w'imigisha yo mu buryo bw'impwemu. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, igitondo gishasha cacu cuno munsi, ano majambo ndabona umengo yararengeye kuba yovugwa mu kiganiro kigufiya nk'ikikumbure, tutaba tugomba kumbure guteba cane, ariko mugabo rero kumbure reka turayavuga yose duca dusozera muri kano kanya kari imbere gatoya. Birumvikana neza rero, ngomba kuvuga yuko bene data bakunzi ba kino kiganiro igitondo gishasha, turi mu bihe hari amajambere. Murabona amatelefone agezweho, amaraptope, amatablete n'ibindi bidushiramo amamega, hanyuma tukaryoherwa nuko mbere umenga umuntu no muri eglise ntiyosubirayo. Hari abantu bageze kuri ubwo rwego bakora imisi yose kuri yose, ata mwanya bafise wo kugenda gushengerera Imana, kugenda mu ngoro y'Imana, kugenda muri no adresse, kino kibanza Imana itangiramwo audience, itangiramwo umubonano hagati yayo n'abantu bayo, hanyuma bakishimira rino terambere rigezweho. Ugasanga ibyo kuja mu ngoro y'Imana barabisubirije iyi tekinoloji ihari, mbere ugasanga abo bantu ni ivy'amashikanwa, ivy'amanuzeye byose ugasanga mbere bibera ku mbuga ngurukanabumenyi. Ni byiza iyo umuntu yafatiriwe canke iyo byamugoye, ariko nta terambere rikwiye kubaho rihamplasa, risubirira, risimbura, rikuraho novuga ngo iki kintu co gusenga Imana mu ngoro yayo yitirirwa izina ryayo. Imana yacu nidutabare. Kino gihe turi mu bihe abantu bashobora kuja mu bihugu kuronderayo ubuzima, ugasanga rero nta mwanya na mutoya ubonekana yuko umengo boronka wo kuja mu ngoro y'Imana. Ariko mugabo ngomba kwerekana ngo haba canke haba ahandi, haba mu gihugu canke ikindi, nta na rimwe Satani azemera kwereka umuntu yuko hariho umwanya yoha Yesu, yoha Imana, yofata wo kuja gusenga, kuko arazi neza kugenda mu ngoro y'Imana, kugenda gushengerera Imana. Arazi Satani neza ko uyu muntu uko agiye siko agaruka, ntagaruka imbokoboko, ntavayo imvumure. Urya muntu agiye gushengerera Imana n'umutima ukunze, agiye atwaye imitwaro yiwe, Satani arazi ibanga rikomeye cyane ry'uko ugiye imbere y'Imana, ugiye gusenga, ko ata muntu agenda gusenga ashobora kuza imbere y'Imana ngo atahe atabonye Imana, atahe ataco Imana imubwiye, atahe Imana itamwiyeretse. Ntibikunda iyo umuntu arondeye Imana n'umutima wiwe wose, akayereka ibiri mu mutima, ntayihishe n'ikintu na kimwe, vyanga byakunda Imana iramutabara, vyanga byakunda Imana iramwishura. Imana yacu nidutabara. None rero muri kino gihe turi mu bihe abantu ivyo bintu babona umengo nta ngorane, yomara n'umwaka wose atagiye mu ngoro y'Imana, nta kibazo. Kuri YouTube baraza abantu bahaturira hagasha, muranumva ngo harahiye, noneho harahiye, ugaca mbere umengo wahavugire n'ubwoba kuko mbere ngo bariko batabariza ahantu hahiye, naho shwi ni titre ivuga ngo hahiye umunsi mw'ishengero kanaka, ngo hahiye umuriro watse, ukaba wahavugira ubwoba ngo abantu bahiriye, naho shwi hahiye nyine kubera ko nyine niyo mvugo yaho. Imana yacu nidutabare. Rero ugasanga umuntu yombara n'umwaka wose kandi akumva umengo ntaco bimubwiye, akumva umengo ntaco bimutwaye. Ariko muri kino kiganiro igitondo gishasha, narinzanywe no kukubwira ngo hariho inyungu zidasanzwe mu buryo bw'ibifadika, mu buryo bw'ibyo turonderamwo imibereho, no mu buryo bw'impwemu. Imana ibasha gutabara ubuzima bwacu, ubugingo bwacu, imitima yacu, iyo tugenda mu ngoro y'Imana. Icoma wowe ukurikiranye kino kiganiro, wowe wari umaze iminsi utabiha ikibanza, ukabona umengo ni ugusenga n'ugusenga, ntaco urasenga no kuri internet, urumviriza ivy'abasengeye hanaka basengeyeho, mbere ubu hari n'ingene ubikurikirana nyine en direct, mugabo ugasanga uriko wikorera ivy'iwawe byinjiza amafaranga.
ariko urumva yuko hariho agaciro uba w'Imana naho uri kwironderera muri bya bindi byo mu buhinga bwa none. Ngomba kuvuga ngo rero hariho inyungu zidasanzwe zo kuba mu makoraniro. Tumaze kubona inyungu zibiri rero zitubwiye yuko ahari amarira hahinduka amariba. Tubona inyungu ya kabiri kandi yuko ahahora kumbure ayo marira bitari bimeze neza, byari byarapararanganye. Tubonye yuko uwo mwonga Imana iwugwishamwo imvura ikanywesha kumbure uwo mwonga wari wuzuyemwo amarira, umuntu agacabaho anezerewe, agacabaho yorohewe. Imana yacu nidutabare bene data abakunzi ba kino kiganiro, igitondo gishasha cacu c'uno munsi. None n'ano majambo kandi rero mbere ngomba ngarukirize ngaha, kuko ndabona yuko ibintu bitatu bisigaye ntashobora guhava ndabivuga ko ikiganiro gica kirenza cane iminota nifuza ko kitari gikwiye kurenza, kandi nubwo nokwirukanaho casanga nyene umengo umuntu abivuze neza. Ubu rero tucisa ko kino ari igice ca mbere ca bino bintu bitanu, zino nyungu zitanu umuntu ashobora kuronka, umuntu aronka iyo ashengereye Imana mu ngoro yayo, iyo umuntu abaye mu makoraniro y'abera. Inyungu zitanu zo kuba mu makoraniro y'abera, zo kuja mu rusengero, zo gusenga Imana. Imana yacu nidutabare bene data bakunzi ba kino kiganiro, igitondo gishasha cacu c'uno munsi. Tugomba dusenga Imana rero dusengeye kuri ano majambo abiri canke zino nyungu zibiri. Tuzaca tuvugana kuri zino nyungu zitatu zindi zisigaye mu kiganiro c'ejo haza, kugira ngo tuzobe tuzirangije kumbure muri ano majambo. Tuzogaruka rero tuvugane inyungu zitatu zisigaye. Uno munsi reka tuvugane kuri zino nyungu zibiri nyene, tugarukize ngaha. Tubonye rero yuko umuntu yaramaze ibihe mu marira, mu mwonga witwa marira. Imana asenga, Imana ashengerera mu ngoro yayo, ihindura uyo mwonga, iwuhinduje gutobora imbizi, amasoko y'amazi. Muri uwo mwonga wari wumye, warimo ubugara bw'ubuzima bwari bwanse. Imana igatora amasoko, hagasokorokamwo imbizi z'amazi y'ubugingo, hagasokorokamwo amariba. Wa muntu yaraguye isara agaca aronka amazi yo kunywa. Si ivyo gusa, tubonye kandi yuko Imana igwisha imvura yo mu buryo bw'ikemu, kubera ko imvura izanana mu kirere mw'ijuru. Aha tugomba kwerekana yuko aho naho ni ibihe vy'impemburo vyo mu buryo bw'ikemu Imana ishitsa ku bantu baza mu makoraniro y'abera, bagahembuka, impemu zabo zigahembuka, ingabire zabo zigasura zigahembuka, ubuzima bwabo bwo mu buryo bw'ikemu bwari bwumye bugasura bukaronka akabomberwa. Kuko bivugwa ngo undondera wese arambona, kandi unyotewe wese nzomusuka kw'amazi n'imigezi nayo ize kw'isi yumye. Imana yacu nidutabara. Aha rero tubonye yuko ibi bintu bibiri bisigura yuko aya mariba Imana itobora muri wa mwonga warimwo amarira, kugira ngo amarira akurweho n'amariba y'amazi ahembura ubuzima bw'uyu muntu yararusha, yararemerewe. Ni mu buryo bw'ibigaragara, ni mu buryo bw'umubiri, ni mu buryo bw'imibereho. Umuntu kubwo gusenga Imana araronka umugisha. Imana yacu nidutabare. Nigeze kumva komantere imwe berekana neza byo ngo ku ngoma ya Mesiya hazoba imigisha idasanzwe, ngo ariko igihugu kitazobo, abantu batazobaja gushengerera Yesu nabo bari kumwe ku ngoma y'imyaka 1000 Yerusalemu, ngo ico gihe hariho imigisha batazoronka, hariho umunezero batazoronka, hariho ukuntu ibyabo bitazogenda neza. Ariko ngo ni nkaho kuduga umuntu akaja Yerusalemu izoba ariyo nzira ihamagara imihezagiro n'imigisha ku bantu. Imana yacu nidutabare, kubera ko bazoba bahisemo kuyoboka ingoma y'imyaka 1000 ya Mesiya. Imana yacu nihimbazwe. Bene data rero, nano majambo abiri, ni zino nyungu zibiri tubonye. Abantu bemera bagaheba ivyabo, abantu bahora bahitamwo
kurondera Imana, gushengerera Imana, abantu batagwiza n'ubusa amakoraniro y'abera, abantu kuja mu rusengero batabona umengo biragayitse, abantu kuja mu rusengero batabona umengo ni iby'abatagira amamega, ni iby'abataja kuri YouTube canke Facebook canke se ku marezo sosiyo. Aba bantu baha agaciro kuja mu ngoro y'Imana, kuko kutaja mu ngoro y'Imana gutuma umuntu aguma mu bugaragwa. Ariko aba bantu babiha agaciro, aba bantu Imana ibasezeranira kubashitsa ko zino nyungu zibiri, izo nazo niz'uko ibahindurira imibereho. Imana yacu nihimbaza. Umwari majambo agomba kuvuga ngo hamwe wofata uyu mugenzo mwiza wo gushengerera Imana mu ngoro yitirirwa izina ryayo, hamwe ibi bintu byo gusenga wobiha agaciro, ukaziririza imyanya yo gusenga, ukayihebera Imana, ukayitanga, yewe mwene data, ubuzima bwawe bwogenda buhinduka, kuko Imana aho hantu hari amarira yohadudubirisha imbizi z'amariba z'amazi ahembura ubugingo bwawe bwari bwumye, byari bimeze nabi. Imana yacu nidutabare, kandi no mu buryo bw'imwemu nawe nyene wosubira gukura mu buryo bw'imkemu, kuko imvura y'umugisha mu buryo bw'imkemu yomanuka izananye mw'ijuru, hanyuma ugahembuka, ingabire zawe zigasubira zikaka. Birashoboka ko muri no misi wateye ugenda uzima, kandi ugasanga ukurikiranye neza, ntukija gusenga, wagiye kurondera ubuzima kumbure hanze, uca usanga nyene umengo uwo munsi nyene uwo munsi wo kudandaza, uwo munsi nyene uwo munsi wo guca amahera menshi, kubera yuko abemera gukora ayo majuru, novuga ngo yo muri weekend, baca bahembwa ayasumba ayo bahora bakorera ku munsi, ugaca ubona umengo woyaca ukayegeranya. Ariko mugabo naho woyaca utaye Imana, uhevye Imana, uyimye n'umwanya na mutoya wo kwirondera, wo kuyishengerera, wo kuyisenga, wo kuyihimbaza, kuko nayo irahimbarwa n'abaza mu ngoro yayo bazanywe no kuyishengerera muri louange na adoration, kuko n'umwami, kandi ibwami naho hategerezwa kuba abashengera ibwami. Imana yacu nihimbazwe. Bene data bakunzi ba kino kiganiro, igitondo gishasha cacu tunamusonera rero n'ano majambo, reka dusenge Imana. Nizera ko mwayumvise. Tuzogaruka ejo mu kiganiro igitondo gishasha, tuvugane ibikurikira bitatu dusigaje turaje, vyerekana inyungu zitanu zo kuba mu makoraniro y'abera. Mbega wumva hari ahantu nawe umutima wawe wakozweko? Mbega wumva uri umutsindwa kubwa rino jambo? Twagomba dusenga Imana. Umuntu yumva ko ari umutsindwa abwira Imana ngo Mana, nsanze ndi umutsindwa, ndakwinginze ngo mbabarire, nsanze ibyo ngenderamwo atari byiza, amaraso yawe Kristo Yesu amboneke ko, hanyuma nemerwe nawe, nanje nsubire kubenefisya, nsubire kuba mu mugwi w'abantu baronka zino nyungu zo kuba mu ngoro y'Imana, zo kuba mu makoraniro y'abera. N'umuhigwe umuntu afashe iyo ngingo, kuko bica bigenda neza, kandi n'umuhigwe umuntu yarasanzwe abikora. Ariko n'umuhombe utabikora kandi akaba atakenera kimwe, ahisemo gufata nk'ingingo, kuko izi nyungu ntashobora kuzironka. Izi nyungu ziboneka ku bantu bakunda Imana, bagakunda no kuyishengerera, no kuyirondera, no kuza mu bwiza bwayo, bazanywe no kuyambaza. Mwami w'abami Yesu, tugushimisha kubwa no majambo twumvise. Umuntu wese ayumvise akaba yirabishije ko, akaba avuze ngo Mana mbabarira, burya nsanze je nanje nawe ndabika ikibanza gitoya, mbere ya myanya nari narahariye kuza mu ngoro yawe, ubu narayisubiye ko ndayifata, ubu nirwa ndayikoresha mu kurondera amafaranga, nirirwa ndayirondeza ubuzima bwa misi yose. Ubu oya, ibyawe narabitituye. Akaba avuze rero ngo Mana mbabarira kuri bino bintu natituye, kuri zino nyifato n'izino ngeso nagendeyemwo. Uyu muntu n'umugwiza kw'imbabazi, umwezi umutunganye, umuhe kwemerwa nawe, bisigaye umushoboze gushishikara gushira mu ngiro bino bintu bibiri tubonye, mu izina ryawe ryera Kristo Yesu niho tubisabye tuvyizeye, amen.